turagukengurukiye cyane mukama kuri iyi ngabirano idasanzwe y'ubuzima uduhaye twebwe abana bawe. Turagushimiye cyane kuko nta kibera ubusa. Ni kubw'ububasha bwawe turiho abana bawe, ni kubw'ubushobozi bwawe turiho ibibondo byawe. Turaje muri izamu ryo hagati ya saa sita na saa cyenda, tuje gusanganira intsinzi mu buzima bwacu, tuje gusanganira ugutabarwa, tuje gusanganira uguteka iteka, tuje gusanganira uguteta urugo. Mukama irengagiza akabi kacu, duha amahoro. Turi kugusenga nk'abana bazi kubazi kandi bakunda. Uyu munsi w'amajana 254 ni wo wawuduhaye. Uwo munsi wa kane igenekerezo rya 11 kwezi kw'icenda 2025 ni wo wabiduhaye. Turaje ngo uduhe isezerano rishasha ry'ubutabazi. Turaje ngo utuvure ugucika intege dufise. Turaje ngo ubohore ubuzima bwacu. Turaje urukundo rwacu, turaje imbabazi zacu, turaje amahoro yacu, kandi twitwikirije amaraso meza ya Yesu Kristo. Tuyatwikirije ibibanza duherereyemo, turayitwikirije kugira ngo mu byo turimo byose hayaga urukundo mu buzima bwacu. Turitwikirije amaraso yawe meranda mukama Yesu, kugira ngo ubwami bw'Imana buzewe muri twebwe, ubwami bwa Shetani busesangurwe kandi tubukurwemo. Mukama Yesu, wowe jambo w'Imana, Yesu Kristo, wowe rukundo kigongwe, tugirira ikigongo hose, twerekana intege nke mu buzima bwacu, uduha umugisha no mu bwiza. Yesu Kristo, tugirira ikigongwe. Yesu Kristo, utunezereze. Tubabarire Yesu, ube kumwe natwe muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, tubohokere kuba beranda. Duhe umutima w'umweranda tuganire isezerano data ashaka kuduheramo ububasha bwe uyu munsi. Ingoma na mutima w'umweranda we kuri kuzuye, ukura amahane muri twebwe uzana amahoro, ukura ubugwayi muri twebwe uzana ubukire, ukura imibabaro muri twebwe uzana umunezero, ukura agahinda muri twebwe uzana agahimbare. Ngwino uduhoze, ngwino uduhoze, ngwino utunezereze, ngwino udutabare, ngwino uturenganure, ngwino kugira ngo ubumwe bw'ubutatu bweranda Imana imwe rudende uyobora ubuzima bwacu
kandi buteturire ukubaho kwacu, tubeho turambye kandi turoraniwe. Mu izina rya Yesu Kristo duhabwe umugisha n'umugwiza. Amen. Tugire Kristo. Bakunda aho Mukama, aho muri ku mpande zine z'isi, inema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye rwose. Urukundo rw'Imana rudusage kandi ruduhaze ibyiza. Amaraso ya Yesu Kristo adutwikire, adutyorore, adutandukanye n'icitwa umwanda cyose n'icitwa ubugombe cyose. Aduhe kumva ko turi abanyamasezerano iruhande y'ibitugerageza. Mu migani ya Salomo 24 yaravuze ngo buriya ubaye umunyantege nkeya, ngo niwadebukirwa, n'umurongo wa 10, migani ya Salomo 24, ngo niwadebukirwa ku munsi w'amakuba, ubukomezi bwawe buzobaribuke. Byumvikana ko amakuba yose mwagorobejanije cyangwa muzinduranye, ko amakuba anyaruka kuza mugabo nanyaruka kugenda, ariko iyo agiye arungitswe n'Umukama avaho uburundi. Ngo niwadebukirwa ku munsi w'amakuba, ngo ubukomezi bwawe buzoba aribuke. None rero byumvikana yuko ubwo bukomezi bwawe budakwiye kuba ubuke, ahubwo bukwiye kuba bwinshi, kuko Umukama ari we nyene ubuzima bwacu mu gihe tubayeho tunezerewe n'igihe tubayeho tubabaye. Muri wewe rero ufise umubabaro kubera iki canke kiriya, maze tuje kwakira isezerano ryo guhezagirwa bidasanzwe, guhezagirwa n'Imana, guhezagirwa bidasanzwe. Narabwiye ko ubundi izi ntwaro, ubundi bigwanisha, ubundi bikoresha, ubundi amasezerano turiko turakoresha n'amasezerano dufasha gusesangura ubuzima rukristo, tukabuzana tukabushira mu buzima bwacu, apana kubwumva kuri ba Francisco, ko kuri ba Tereziya. Twebwe nyene ubwacu tukabubamo dushingiye ku kuri, ku rukundo, ku butungane, ku bwenge ndetse no kuneza y'abenshi, kuko bose ntibishoboka, kuko Bibiliya iravuga ngo umunyabyaha nawe wamushyira mu gihugu c'aberanda ngo yopfuma agacumura kuri we nyene, mugabo yokomeza agacumura. Cyumvikana rero ko Kristo yavuze ngo nta n'umwe natakaje usibye wariwe gutakara. Ibyo kunda yuko ushobora kunezereza bose, ngo yumve na bose, ukundwe na bose, ariko muri abo bake baba bahisemo kugaragaza uwundi mutima. Ni byiza ko uhagararira ukuri ku mutima wawe kandi ugakomeza n'ico watorewe. Isezerano ry'uyu munsi rero igenekerezo rya kabiri, ubundi mvuga ngo rya kabiri kubera iki? Ni kuko iminsi 9 kubera itariki 1/8 byatwenjeje mu gice cya nyuma c'umwaka. Ni ukuvuga inkingi 40 twazisozereye ku munsi w'9. Byumvikana ko ku igenekerezo rya 10 bwari uburyo bwiza bwo kwinjira mu kindi kiringo gifite ikindi kintu kidufasha gusesangura ineza y'Imana mu buzima bwacu. Rero iri sezerano ryo guhezagirwa n'Imana ni ikintu Imana yaduhezagije, ni ikintu Imana yadusezeraniye, ariko muri uko kukidusezeranira Imana irafite ico yashingiye ku banshuti zanje, iragifise. Yohana ariko yaravuze ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi cyane, kubwatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizeye wese ntapfe rubi, ahubwo ahabwe ubuzima budahera. Ubwo rukundo rwatumye Imana iturema, ikaturemera muri Kristo nk'uko Pawulo yabivuze, nibwo rwatumye inaducungura ko iduheba twese, iducungurira muri Kristo nyene. Byumvikana ko kugira duhezagirwe tubwiza kubikora muri Kristo, kandi Kristo ni ijambo, Kristo ni umuco, Kristo ni ubuzima, Kristo ni urukundo. Aha niho duhera tukavuga ngo
isabato yanyu ntimukwiye kuyicyoza igihe cyose waheranywe n'agahinda waheranywe n'umubabaro uba uri kuracyoza isabato yawe. kandi ntabwo byari bikwiye yuko uyityoza agahinda Kristo yakakwikorereye. uzasome muri za 53. none iri sezerano ninde rije gusigira akanyamuneza, ninde riza gusiga uko nyene, ninde rishobora no kwaka akanyamuneza? mwari muzi yuko uhezagirwa duhezagirwa kuko twumviye cyangwa twubahirije icyo Imana yasizeho. kare mu gusozera umunsi w'amajana 253 twabonye ingene ngo arahiriwe n'umunyabuhirwe umuntu afise ubutonganuke bw'umutima n'ubw'ibiganza. Imana icyo yadushiriyeyo tucyumviye. yaravuze ngo nimutangiragaye, yaravuze ngo nimutangunga, yaravuze ngo nimuhamezagire, yaravuze ngo nimwanyitaho, yaravuze ngo nimugire umwete wo kundondera. Bene Samura 10. byumvikana ko utagize umwete wo kwirondera udahezagirwa. umugabo Salomo yigaze kuvuga, aravuga ngo ngiki ikintuma gusenga, ikintera gusenga. mu gitabo cy'ubwitonzi bugabane 8:17 Salomo yaravuze ngo je maze kubizirukana neza muri jewe nkabisobanukirwa, ngo nkiweza mu mutima wanje ko ukudapfa kuri mu gucudika n'ubwitonzi. mu rwego rw'ubwitonzi ari Imana, ko ubuhigwe nyabwo buri mu rukundo bwabwo, no kuvuga ubwo bwitonzi, ko itunga ridakama riri mu bikorwa by'iminwe yawo, no kuvuga itunga ridakama riri mu bikorwa by'iminwe y'Imana, ko ubwenge buri mu kwimenyereza umubano wabwo, kandi ko kuba rurangiranwa biri mu gusangira ibiyago nabwo. naciye nzunguruka ndondera ukuntu nobuzana iwanje. nuvuga buri kintu kimwe cyose cyiza gikomoka ku bwitonzi, kandi ubwitonzi ni Imana. ukuramba, ukuranirwa, ugutunga, ugutunganirwa, ukubyara, uguheka, ugukunda, ugukundwa. ngo rero maze kubibona nahisemo kurondera ukuntu nobuzana iwanje, kugira ngo ushobore kuba muri isezerano ryo guhezagirwa. byumvikana ko hari igihe cyane cyo kuvumwa uzokuwe ko umuvumo. biri ngombwa yuko uhiga ubwitonzi ukabuzana iwawe. ubwitonzi ni iki? yawari ubundi nta n'isengesho bari kubwira, isengesho ryo kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu. tujya kubwira isengesho ryo gusaba Imana ubwitonzi, niho twubaho mu guhezagirwa n'Imana bidasanzwe. Salomo ngo yari akiri umwana, kandi yari umwana yakuze neza atakuze agowe, kandi nawe nararose n'umutima mwiza, ahubwo kubera ko nari mwiza navukanye umubiri utagira agatose, ariko menye ko atakundi nari kwigumya atari Imana ibimpaye, kandi ko kumenya uwinema ivaka ari bwo bwenge
naciye ntabaza umukama ndamwambaza mvuga n'umutima wanje rwose nti Mana y'abasokuru umukama nyene impuhwe ndaje mu mwanya tubisengereko namba wumva ukeneye guhorana imihezagiro namba wumva ukeneye guhorana ubutabazi namba wumva ukeneye guhorana ubwitonzi namba wumva ukeneye urukundo n'igikundiro namba wumva ukeneye kudapfa ukwiye gucudika n'ubwitonzi wumva ukeneye ubuhigore nyabwo genda mu rukundo rw'ubwitonzi nimba ukeneye itunga ridakama genda mu bikorwa by'iminwe y'Imana uwihweze namba ukeneye ubwenge buri mu kwimenyereza umubano wabo genda ubikorana umwete niki yagisaba ishokora ugahabwa ubwitonzi namushaka gusaba Imana ubwitonzi kiretse umutima wawe tubusabe kandi Imana ibiguhe mu izina rya Yesu Kristo Imana ibuguhe kandi irabutanga ntibiguha ngo ubigende ibigutuma ugendera ku bandi ibiguha kugira ngo bigutume utunganya abandi Imana iguha ubwenge n'ubwitonzi iguha isoko ry'imigisha n'imihezagiro wibwira uti niwe waremye byose kubw'ijambo ryawe ndemera ubwitonzi kubw'ijambo ryawe mukama mukama niwe waremye byose kubw'ijambo ryawe ubiremana ijambo ryawe ubwitonzi bwawe bugutuma utugira abantu babushitse watugize abantu babushitse kugira ngo dushobore kuganza ibiremwa byose biriho mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo mukama nuturose ubwitonzi umwe bwica iruhande y'intebe yawe y'ubwami kandi nyaguhora ku ngoma ntudukure mu bana bawe ni twebwe ubwoko bwawe tukaba abasuku bawe kandi tukaba abana basamuragwa icyo twemera mukama nuko turi abantu b'amagara make kandi ubuzima bwacu ari bugufi cyane
duha ubwitonzi mukama, duha ubwenge nyagora ku ngoma. Twihera ubwitonzi nyagora ku ngoma. Duhe mukama, turi kukwisabira mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, dukure kwiga isuzuguro, duhe ubwenge n'ubwitonzi, dukure ko agacinyizo, inyatsi, agahinda n'umubabaro, mu izina rya Yesu Kristo duhabwe umunezero ubwoko bwawe. Duhe ubwitonzi kuko turabukeneye mukama, duhe ubwitonzi kuko turabushaka, uduhe nyagora ku ngoma, uduhe twererwe, uduhe tubohoke, uduhe tunezerwe, uduhe dukundike, uha abakobwa n'abahungu bawe uzobukoze. Urakoze kwemeye kuduha ubwitonzi, urakoze kwemeye kuturinda n'imbona ijisho ryawe, urakoze kwemeye kutubohora, urakoze kwemeye kutunezereza, tukwishikanye ko kandi duhe ubwo bwitonzi, dutandukanye n'uburyarwa twahuye nabwo. Biravuga ngo umwana wo gucinyiza, umwana w'uwera, ngo umwana wo kutaramba, ngo ni umwana w'inshoreke. Tubabarire uko twavutse kose, uko twakoze kose, dukure ko ibiduha muduhe umutima w'Imana, twigishe tubone kuranirwa no kugira impinduka mu buzima bwacu. Amen, amen, amen. Usaba Imana ubwitonzi ibuguhe bugufashe kuva muri iyo mitego urimo mu izina rya Yesu Kristo.